baja imbere ya Osasuna Parba match ntiyabagendera neza barayitakaza singiye kwinjira mu vy'indani muri equipe ngiye na cyane guca mu vyabaye canke muri kimwe kuko baraza kubica ko ku masaha y'umugoroba ariko ndashaka ubwa mbere na mbere tuganire kuri iyi resulta yabonetse Madrid batsindwa ni equipe na cyane mu nota ya nyuma y'urukino tutagarutse kuri performance z'abakinyi ikibazo kimwe gusa nibajije ni mbega ibiharuro bibi Madrid barose vyagirizwa nde muri equipe kuko amakuru y'inyuma y'urukino yaje kuvuga ngo Florentino Perez yatasha afise ishavu kuko atashimye ivyo Arbeloa vy'ukuri yariko arakora mu kibuga ariko kandi bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye rimwo nk'ikinyamakuru citwa Marca akabamwe n'ikinyamakuru citwa AS nabonye ivyo vyandika inkuru biravuga ngo Kylian Mbappé Rutina akwiye kumenya no gutahura uko ahagarara mu kibuga hakaba n'ayandi mazina nk'izina Dani Carvajal ryagirijwe kudaperforminga neza nkuko vyari bikwiye hakaba Raul Asensio bavuga ko atitwaye neza nawe hakaba n'andi mazina agiye atandukanye kuri kano kanya ikibazo nfise ni kimwe kivuga ngo ibi biharuro bibi vya Madrid barose muri weekend vyagirizwa nde ya urakoze ni match twariko turakora na Hazard ku munsi wa gatandatu Real Madrid iri ku kibuga ca Osasuna Pamplona bagiye ko ni match bari imbere ya FC abayoboye urutonde rwa guhiganwa rya La Liga mu gihugu ca Espagne bari bafise avantage yo gukina imbere ya mukeba batazi bizova hagati ya Getafe na Levante na FC Barcelona iyo bari avantage burya gukina uziko mukeba wawe yatsinze canke yatsinzwe hari gihe bitakumotiva par rapport no gukina uvuga ati reka jewe nkure mu ivyanje nze ndabe match yiwe niraramiye ariko kandi je na iyi match nabonye ari kintu hari rotation zabaye hari rotation zabaye kuri match notama nko kuri muri defense par rapport ya y'ivyo twahora tubona Mnyama na David Araba eske yaheruka gutangura kuba titirere ryari même si yakinye neza ku giti ciwe ndavuga ku giti ciwe kuko muri defense centrale hari gihe umuntu aba yakinye neza ku giti ciwe ariko diwo yabo bantu itigeze igenda neza Dani Carvajal nk'umukinyi bimaze imisi bivugwa ko atishimye kuba atari karakina eske nuko mukinisha kugira ngo bamwubahe canke aracafise icatanga namba atagifise icatanga akavamwe abandi bagakina kuko je nabonye atari aramezire nabonye atagifise ivyatanga bihagije byo kumutanguza mu rukino ariko kandi ku ruhande rw'umumenyereza hari hageze ko tubona ko atsinzwe muri La Liga ntihari bwatsinzwe muri La Liga na rimwe yaheruka gutsindwa match yiwe ya mbere yatoja amazemo 24 asezererwa na Albacete ariko La Liga yarameze neza adatsindwa match niwe La Liga yarameze neza yayifasha ari ya kabiri yari yagize ya mbere gutsindwa match par rapport na match barindiriye ko niyo mpamvu burya Benfica ubona ko vyabaye birebire Benfica kubatuma hari izindi nkino ziyongera kuri calendrier bro umuntu agutumye uzokine yindi minota 180 buryo uwo muntu abakugiriye nabi rero Real Madrid irabeze ko yatsinze Benfica kimwe kandi buye giti kimwe sishamba ntabwo wo kwizera ngo iyi equipe waramaze kuyisezerera nabonye mu mutwe wa Arbeloa rimwe na rimwe ni biri mu mitwe y'umumenyereza sinza dafisa ko kanyarigabo match yose burya bari match Real Madrid ikeneye kugwana na Benfica nkuko yogwana muri La Liga ikagumana ikibanza ca mbere ariko je izi rotation nabonye zari zigamije gutegura match iri imbere wowe ukagenda gutegura match iri imbere yagiye gutegura match iri imbere ariko kandi mu vyukuri niyo utarayiva imbere je nico nabonye kubera iki umbwiye kutanguza Carvajal nabonye hari iminota yabikiye Trent Alexander Arnold bivugwa ko yari azomutanguza imbere ya Benfica ariko gukinisha Dani Carvajal David Araba gukinisha Dani Carvajal nikosa komeruka abantu benshi basaba ngo Dani naje mu kibuga tangura kine Carvajal yari kosa gukinisha Dani Carvajal canke ni performance yatanze mu kibuga Carvajal aduna na Patrick ntagomba nakaba 35 bajya bona bazungu ntayo biba yakuriye mu academy ko ngaho nyene ariko
Carvajal imvuna aheruka kujamo vyonyene turetse n'ivy'imyaka imvuna aheruka kujamo umukinyi wese ayigiyemo bro kugira azogaruke kuri niveau yarari ko biragorana none ukaba ari imvuna ugize mu myaka yawe y'ubusaza paraporo nuko woyigira ufite 20 amagufa agishobora kwihometa Carvajal match yaramunaniye tuvugisha kuri rya match yarasira munaniye hanyuma Nyama Laura Sensio n'umudefenseur jewe igihe cyose batamukinishije iruhande ya Rudiga mbona hariho ukuntu yiyangaje baca bamutima kuyangaja cyane mu madiweri uzorabe bakinanye na kariya kana Dean Wilson ni wafise ingufu ni waca yingaja mu madiweri akabaro premier sur la barre mu interceptor sivyo mu ma interception yaba yo hasi ayeriyeho ntabari cyane kuko urabona si muremure gose hanyuma ukabona ni equipe yakinanye n'umukinyi nawe yaramaze igihe adakina David Araba yakinye neza pe hari n'ahantu nabonye yahushije n'ibitsindo bibiri ariko still ukabona yuko diwo yabo bantu itari kiragenda neza communication itari kiragenda neza pourquoi raba igitsindo cha penalty ku makosa y'umugarizi je sinzi ko ari ndafiso amakenga kuko ntazi communication uwoba yayononye hagati muri bo ko simboni impamvu habaye sorti nkijya batariko baraganira n'umudefenseur kandi barabana face à face hanyuma ikosa rya Thibaut Courtois ku gitsindo ca ikosa bakoreye no gitsindo ca mbere ni gitsindo ca mbere bakoreye ikosa seki uyu muvandimwe yaciye transforma na noze Antibudimir umwe mu ba numero 9 akina mu ma equipe asanzwe ariko akomeye amaze imyaka myinshi challenging ama equipe akomeye wahura nawe Sassuolo ukabona ko Budimir ugomba kumufiringa ado ikibazo ndishaka indinyene mbega ikosa kubw'ivyo byose byabaye mu kibuga sorry nari mpejeje gacha cha dugira ikosa ryari ryagirijwe ndi ko ryagirizana kutanguza abakinyi paraporo na Sassuolo yakanga paraporo na Osasuna ya Sona ni equipe ni ya cenda y'umunane yari ya cenda ava match ubu ndakeka raba kuri classement umfashe gutanguza abakinyi harabo ruhuriye witegurira urukino Osasuna yacari mu kibanza c'icenda merci witegurira urukino rwa match ya ntuze ya equipe ya Benfica ku ruhande rumwe kuruhurira abakinyi bamwe na bamwe ukinishe n'abandi nabyo byari byiza ariko na remplacement je nazigaye je remplacement nabonye zagenze nabi yagize remplacement nabi pe ubona agiye gukuramo umukinyi atanze assist ku gitsindo ca mbere abagaruye mu mukino uyu mupeti Sekika ni vice capitaine nyuma ya Carvajal niwe Valverde ni nawe mukinyi twabonye ariko yanamukuyemo navuga ko yari yarafise akabazo k'imvuna niyo mpamvu yamusohoye hanze ashobora kuba ariyo mpamvu yamukuye mu kibuga mugaje impamvu ndere nabikengereye sibindi turi kumwe na Azari yambwiye ati iyi equipe ikuyemwe abakinyi a caractère défensif yinjije abataka ego nivyo ari muri position yo kwataka kuko yamaze gutsindwa sivyo kandi ashaka intsinzi ariko wewe winjije nimero 2 atadefenda kuva nige yarakomeye muri Liverpool niyo nenge yarafise ntiyarazi ku defender niko bimeze uyu karite ziwe kuva kiri muto nizijya nyene uyu mupeti ziwe nizijya nyene umutinye kuzibira ndetse na Trent John Alexander-Arnold na Dani Carvajal bari batanguje mu kibuga nawe byasabwa yuko buri gihe Federico Valverde asubira inyuma kumufasha kuzibira ukuyemwo Camavinga sivyo na Federico Valverde urabakuyemo wanashaka Ardagure rugiye kumusimbura bwa nyuma ugiye kubereka nabonye ikintu yashaka kugumizamwe abakinyi a caractère défense offensif kugira ngo arabe ko yotsinda ino equipe ariko kandi ivyo urashaka kuvyiyumvira mugani wibagira ko iyi equipe yari kirakina neza ibifashijwemo n'abakinyi hari wayihoramwo Victor Munyozi sinzi impamvu atabaye man of the match Javi Garan mu mwaka weze yari numero 2 kwa Atletico Madrid bari kumwe na Rino ukabona uyu Budimir ukabona uyu mu mediateur wabo Lucas Toro ukabona experience ya Ruben Garcia ukabona ko ari equipe nziza mu vy'ukuri ubona ko end time yo kugomba canke yo kubuza amahoro nivyo vyabaye
ekipe yofanshije kandi ukabona yuko iri kirahusha ibitsindo byinshi iranagombora n'icambere ariko nubundi ukuntu bakreye kiriya gitsindo byari biteye ubwoba gitsindo kigira kabiri kuri kiriya gitsindo kigira kabiri byari biteye ubwoba wabona ko ari ekipe yataye umutwe kuja kurondera kugombora ariko yibagiye kudefanda Osasuna rero itsinda match Real Madrid ikorera amaboko yasani biyibimirita abafana ba Barcelona ati bakoma amashi batiki ashati kiraciyemwo ku buryo sigara twikorera akazi imbere ya Levante sinzi ariko ikibazo twogita ku mugabo uwuhe ese n'abakinyi bari mu kibuga batataza ibiharo vyiza canke n'umumenyereza uyu munsi ndibaza ngo ikibazo cha match batakaje imbere ya Osasuna cyo kwagirizwa uwuhe muntu muri club ya Madrid ikintu ca mbere cyo novuga kuri equipe ya Real Madrid bagiye deja gukina runo rukino bazi ko bariko barirukana equipe FC Barcelona kandi byashoboka ko gutsinda iyi match byari kubashira imbere gusumbana uvuga ngo aho equipe ya Real Madrid iri kirisanga kugeza mwaka kanya ava yuko kandi byo bari banagize mu mahigwe bari bakinye ava yuko equipe FC Barcelona ikina Barcelona bakina ivyo byose novuga ko cari kimwe mu bintu byabafavoriza kuba bogenda muri iyi match bameze neza ariko nkuko uko biri kose kenshi umusaruro mubi wegekwa kumumenyereza kuko umuntu aravuga ati ese tumwegetse ko harige babimwegeka ko ariko baraba match neza mu rukino ukabona ko tubimwegetse ko twa tumubeshe niho ndiko ndavuga rero kuko kugeza mu aka kanya mbuyamba ni wabigarutse kati David Alaba kugeza mu aka kanya yaramaze inkino zinga hatanguzwa mu kibuga nariko ndaraba mu match zigera kuri 13 novuga ko aheruka gukina muri uyu mwaka match zitandatu nizo novuga ngo yinjiye asubirira izindi match zitandatu yagumye ku gatebe k'abasubira abandi ntiyigeze yinjira yani nibwo bwa mbere ndibaza this season abaye titirere iyi match yejo niyo yabaye titirere mu match 13 abaye titirere mu match imwe ni nayo match baciye batsindwamo ukagenda kandi koraba hagati mu kibuga yakoze remplacement asohora abakinyi bo hagati batatu kuko yasohoye Aridagira yasohoye novuga ngo Fede Valverde asohora na Eduardo Camavinga bose basohorera icarimwe sinzi impamvu ndiko ndabona Aridagira kuri uyu mumenyereza Arbeloa atariko ntariko ndabona Aridagira nk'umuntu ariko ndarabona muri novuga ngo ari mu minwe ya Ancelotti hari ukuntu twari twamubonye bisa nkaho ari mu minwe yani ahubwo yuwa heruka kugenda kwa Ancelotti nta no mu minwe ya kwa Xabi Alonso bisa nkaho ubwo gwari hejuru cyane meme no muri equipe nationale biharuro byari byiza cyane ukabona ko Aridagira hari hageze yaho umuntu avuga ngo equipe ya Real Madrid yarose umukinyi wo hagati ashobora kuzoza wanashaka kubibagiza bimwe mu bintu bavuga ngo Modric yagiye akora muri equipe ya Real Madrid ariko kugeza maka kanya laba kuri Arbeloa Aridagira rimwe arinjira asubiriye cyangwa ikindi gihe akinye match ugasanga ari karasohoga bivuze ngo rero kugeza maka kanya usohoye abakinyi babiri bakina hagati mu kibuga kuri kabiri hari Carvajal nawe novuga ko ikintu kijanye n'imyaka nawe nyene kiriko karamusiga defense harimo Carvajal afise imyaka myinshi harimo David Alaba afise imyaka 33 novuga ngo ubu busatirizi bwa equipe ya Real Madrid bisa nkaho n'ubundi Vinicius wewe amakaziyo nivyo yayakreye kurundi ruhande wewe novuga ngo gitangura buze ngo kuri Raul Asensio abavuga ngo yakoze amakosa ku gitsindo ca kabiri ariko jewe ikosa nobona ko n'ubundi ntomushirako kuko no mupira abakinyi b'inyuma bibonye umenga bari muri oroje biza kurangira umudefenseur wa nyuma n'ubundi bamucenze ibaro tirekamo neza cyane rero kugeza maka kanya jewe uretse ko n'igisido ca kabiri urya baro yarivuye kwa yaritakajwe na Trent Alexander Arnold n'ubundi ni ya makosa navuga ya defense ariko urumva iyo yari yaramprasema byagirizwa Raul Asensio kuko gucenkwa biroroshe gucenkwa n'ibintu bisanzwe gucenkwa n'ibintu bibaho uri defense ariko nivyo urashobora kuraba ngo rafaso yacenzwe niyahe canke yacenzwe mu bwahe buhingame novuga ko Osasuna kubona bafise igitsindo kimwe batanguye gutsinda equipe ya Real Madrid bakabona n'ubundi equipe yabagomboye nta kindi bariko barakora bo bashaka ayo manota 3 ariko equipe ya Real Madrid ikosa ho ndarishira ngo novuga ngo kumumenyereza wewe bisa nkaho yariko arategura match ya Benfica bafise nivyo barashafise amahigwe menshi cyane yo kuba botahukana La Liga nkuko bafise n'amahigwe yo kuba botahukana UEFA Champions League kuko izi nkino zose n'ubundi baracazirimwo iyo Benfica bayitsinze igori ya mbere ariko n'ubundi gitsindo kimwe kugitsindira hanze nivyo bisa nkaho bitanga ni avantage uburonse ubwa mbere novuga ko ari avantage uburonse ariko n'ubundi ntibarizira cyane kujana yuko match retour atakintu cyo hinduka ari nayo mpamvu
bishoboka ko nizo remplacement tutavuga ko zi hagati mu kibuga agakuramwo Aridagira agakuramwo Fede agakuramwo navuga ngo Edouard Camavinga ashobora kuvuga ati pourquoi pas ntazoba kina muri izi match zige navuga ngo kuri match ya Benfica navuga ko ari naho hantu harindiranye burya Madrid gutakaza muri La Liga nivyo barabikonta ko ariko Madrid gutahishwa na Benfica ni kimwe mu bintu bishobora kumukora ko n'akazi wasanga biramukoze ko kararangiye niyo mpamvu rero navuga ngo kubganje amakosa yakozwe n'umumenyereza ariko wewe bishoboka ko nubundi ariko asana hari kararuhurira navuga ngo bamwe bakinya zifashisha kuri Benfica ariko nubundi nta fatiro bifise kuko niki gikombe burya kugusiga inota rimwe twabonye yego nivyo amanota menshi barayakuye ariko Barcelona ho gusiga inota nubundi kagusiga hari gihe usanga nubundi uri kusanga uri kurikura muri iyo course y'igikombe basire banje bati ikosa Arbeloa yakoze no kugomba gutegura match y'imbere mu gihe match ya mbere utaba urambara kuyirangiza nuko rero no mugabo rero Arbeloa umenyereza wa club ya Madrid yaramaze gukina inkino zigira ku munani muri Liga Santander atarukino na rumwe atakaza ariko urukino go muri weekend mbere ya equipe ya Sassuolo aza gutakaza ibitsindo bigira kuri 2 kuri kimwe igitsindo yasinzwe mu minota ya nyuma rumwe mu nkino zizaza kunyina umugabo witwa Victor Muñoz nuko rero bimeze Madrid baza gutakaza match bituma babura ikibanza ca mbere gisubirana equipe yitwa FC Barcelona tuza kugaruka ko mu masaha mu kanya kari imbere ariko turi kumwe na Oli Travel and Job Connected Agency